Amakuru tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intambara irakomeje hagati y'ingabo za leta n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 kuri wa kabiri. M23 yigaruriye lokalite ya Tongo muri Rucuru, ni mu birometero 15 uvuye Kichanga muri Masisi. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Jimmy Shukran Bakomera uri Goma aravuga ko abaturage ba Masisi bafite ubwoba ko M23 yahigarurira kuri wa kabiri, kandi imirwano yabereye hafi ya Kibumba mu birometero hafi 15 uvuye mu mujyi wa Goma. Kibumba ikaba ikiri mu maboko y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intumwa y'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC mu bibazo by'intambara zo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uhuru Kenyatta wahoze ari umukuru w'igihugu cya Kenya, ejo yasuye inkambi ya Kanyarucinya icumbikiye abakuwe mu byabo n'intambara bagera ku 40,000. Goma ari Darius Asanka. Urugendo rwa Perezida Kenyatta mu mujyi wa Goma rwabaye mu gihe intambara ikomeje mu birometero bike uvuye muri uwo mujyi hagati y'ingabo za leta n'iz'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi. Iyo mirwano irabera ahitwa Ikibumba. Uyu mutwe umaze kwigarurira uduce dutandukanye tw'intara ya Kivu ya ruguru. Akimara kugirana ibiganiro na bamwe mu bayobozi batandukanye mu ntara ya Kivu ya ruguru, Uhuru Kenyatta yatanze ubutumwa bw'ubumwe n'ubwiyunge ku mpande zombi ziri kurwana no ku baturage muri rusange. Umuntu si inyamaswa, kuko ibyo tubonye uyu munsi ntabwo bishimishije. Twese tugomba kubaha uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ndabasabye n'abanyekongo, iyi mirwano mwireke. Iyo mwarwanye irahagije. Turebe ubuzima bwa bene wacu. Benshi mu batuye inkambi bire basenya amahema bamazemo iminsi batangira guhungira mu mujyi wa Goma bitewe n'ubwo inyeshyamba za M23 zirimo gusatira iyo nkambi. Ijwi rya Amerika ryavuganye na zimwe mu mpunzi ubwo zavaga Kanyarucinya zerekeza i Goma. Turi mu ngambi tubona imodoka iratambutse ikurashika, tubona n'abasore bari kwikanga boti aba M23 Yesho batugezemo tugende twirukange twambara amahema twirukange ngo benshi batatanye. None se muri kujaye kujya hano mu mujyi Goma abantu munafite rugari bakeneye kugira amazi bitatu. Benshi mu bahunze bavuga ko badateze gusubira iwabo umutekano utaraboneka. Izi mpunzi zivuga ko mu minsi zimaze mu buhungiro zikomeje guhura n'ibibazo birimo kubura ibiribwa, amazi meza, kunyagirwa n'ibindi. Abdul Nkiko wavuganye n'ijwi rya Amerika arifuza ko umutekano ugaruka bagataha iwabo kuko ubuzima mu nkambi bugoye. Twamusanze mu nzira ari kuja gushaka abana be atazi aho bagiye. Twajeje bundi ariko twaje batohoye bano mukitanyara ku gasizi turaha mu ngambi twese bano bose twarahuze cyo turahubwo turakambuye nishije muno hepfo muvire niho badokoza amagombe tweriya babagire bari kurasagura uko babonye abantu bakagenderamo bo kuko abagabo iyo bageze muno muvire bagwana bagura gufatamo Goma kugira ngo Daga umuntu ari muno muvire usanga muno batotera migombe hayi. Ubutumwa guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru Lieutenant General Constant Ndima yatanze ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri, asabye abaturage kutagira ubwoba kuko ingabo z'igihugu zikomeje kwifata neza mu rugamba. Uyu yatanze icyizere kuri izo mpunzi azisaba kwihangana kuko igisubizo kidatinda kiri mu nzira. Demande de rester calme et de vaguer librement. Ndabasabye kwitonda no gukomeza gukora akazi kanyu uko bisanzwe. Ndababyiza ukuri ko ingabo za leta zifashe neza mu rugamba mbere y'umwanzi aho Ikibumba, ariko mbasabye kuba maso. Ku mugoroba wo kuri wa kabiri, impunzi zirimo abagore n'abana zikomeje kugana Goma. Ali Asanka Darius, ijwi rya Amerika, Igoma. Mu Burundi, Minisitiri w'Ubutabera Domine Banyankimbona ari mu rugendo mu ntara zitandukanye z'igihugu, aremeza ko abacamanza badindiza imanza kandi bakarya ruswa. Avuga ko bituma inzirakarengane nyinshi zisanga muri gereza. Nairobi, Eloge Wilikaneza. Muri no minsi umushikanganje ajejwe ubutungane kagendera intara zitandukanye yumviriza ibibazo by'abitura za sentare. Imbere yo gutangura kugendera intara mu ndwi heze yari yasohoye urwandiko rugenewe abakuru b'amasentare na za parake.
Domine Banyankimbona yababwiye ko biteye isoni ukuntu amabohero menshi abogabogamwo umurengera w'abanyororo kandi abenshi batari bakwiye kurungikwayo. Avuga ko ivyo bituma leta ihatakariza uburyo bwinshi bwo kugaburira abafungwa, kubaronsa imiti, ukubunguruza n'ibindi. Aho yahereye mu manuko bushiye uburengero yaragaye cyane inyifato z'abacamanza bafata icemezo cyo gufunga abantu bagirizwa ivyaha bito bito birimo amadeni kandi bo baretse bakaguma bidegenza maze bakishura umwenda batari mu buroko. Kuri wa kabiri no gatatu Umupatoni Banyankimbona ariko agendera intara za Cibitoke na Bubanza mu buraruko bushiye uburengero bw'u Burundi, ahura n'abategetsi kuva ku nzego z'ibanze kugeza ku rwego rw'intara, abajejwe umutekano hamwe n'abo mu gisata cy'ubutungane aramutswa. Yemeza ko mu gihugu cyose abanyagihugu baruhishijwe n'ingendo mbi y'abacamanza yo kurya ibiturire no kudindiza imanza. Urabona twese yuko abenegihugu badatekanye mu bijanye n'ubutungane, barababaye, bararushe. Urabona ko imitima yabo yababajwe n'ivy'ubutungane. Abarenganywa barimwo Gorete Buzukuruze iyo bumvise amushikiranganji yagendeye basa n'ukwijuru ryugurutse kuri bo. Umugabo wiwe arafunzwe azira kuba yatsinze mu rubanza rw'itongo rwamuhuza na mukuru we maze yankira abacamanza kumurenganya igihe cyo kurushira mu ngiro. Umukenyezi wundi nawe avuga ko umubabaro uri mu kumwegura kubera wafashe akana kiwe k'agakobwa ku nguvu k'imyaka 5 yarekuwe akaba yirwa mu kindaga. None ndafite agahinda nirirwa barigamba ngo none ngo ntiyatawe sinatawe. Vyerekeye umukenyezi abajeje intwaro ku rwego rw'ibanze baremeza ivyashikiriza. Uwo muntu arakomeye n'amafoto ariho ndiko ndagiriza ngo mbeshe kuve ngo umuntu aragwa kandi narabiboneye. Jewe naragenda mwibonera uwo munsi yarakobora ibigori ahandi namubonye neza agiye kuvoma amazi ari ikiringa yatendaje yaha. Umushikiranganji w'ubutungane yavuga ko gusasira indavu kudahana ari bibi cyane mbere no kubabikora. Umugwayi yakoze icyaha agahimba ko bwatwaye mu mpimba bariko mu batware muga hariyo ivuriro ko abandi bumvise ngo batwara kare bari ivuriro bavura abapfungwa bagwaye ibyo bintu byuhira abantu z'amaforose ku manza nibibibaka ikintu cyacu cyo kudasasira indavu ivyore nibi kuko twayisasira indavu abana bacu abuzukuru bacu bazobaziyora sistematike mahuko bazoba babonye yuko atagihana. Ibiturire, idindizwa ry'imanza n'izindi ngeso zituma amabohero abogaboga biriyamirizwa n'amashirahamwe yigenga arimwo ACAT y'abakiristu rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu. Jean-Claude Ntiburumusi ajejwe amategeko muri ACAT Burundi. Turasaba ko bokwihutira kuburanisha imanza, kwari imanza zidindira zimara igihe kinini zitaburanishwa no gukurikiza ingingo z'ubutungane ku manza ziba zashoboye kuburanishwa kuko hari imanza ziburanishwa abanyororo bakarekurwa na za sentare ariko abayobozi b'amabohero bakaguma bapfunza abanyororo. Abacamanza nabo bogerageza guca imanza bisunza amategeko bagashira hirya ibijanye na politike kuko ivy'amategeko nivyo barahiye vyonyene. Ico kiri mu bintu bikuru bitumye amabohero yuzuye cyane no munsi kuko abacamanza bahumiriza bakagendera ku mabwire y'abanyepolitike bagafata abanyororo bakagumiza mu mabohero babacira n'imanza ndende mu gihe atacu baba ariko barazira. Izi mpungenge ziremezwa n'umushikiranganji Banyankimbona amenyesha ko amabohero ari mu incuro hafi ya 200% y'abanyororo yobwijwe kwakira. Ibitigiri bitangwa n'amashirahamwe yo mu gisata c'amabohero hamwe n'ibiro bikuru bijejwe amabohero vyerekana ko mu mabohero 11 y'u Burundi habarizwa abanyororo barenga 12,700 kandi hafite ubushobozi bwo kwakira batarenga 4,449. Inshuro zitari nke Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko atazihanganira abakora nabi mu gisata c'ubutungane, yemeza ko kimunzwe n'ibiturire, akajagari n'akarenganyo badashobora kwihanganira. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice birindwi. Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8. Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4. Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9. Ni Radio Ijwi Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Urubanza rw'umunyarwanda w'umunyemari Feliciane Kabuga rurakomeje Ilahe mu Buholandi ku rwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga. Urukiko rwumvise kuri wa kabiri undi mutangabuhamya w'ubushinjacyaha wahamijwe n'inkiko z'u Rwanda ibyaha bya jenoside aravuga ko Kabuga yatanze imodoka zakoreshejwe mu gutwara abatutsi bajyanwaga kwicwa. Temistokle Mutijima. Mu gihe byari biteganijwe ko kuri wa kabiri ubwunganizi bwa Kabuga bukomeza guhata ibibazo umutangabuhamya Kabu 009 uyu ntiyabonetse bitewe nuko mu ijwi ry'umucamanza atarameze neza. Ibyo byatumye hahabwa umwanya undi mutangabuhamya wahawe izina Kabu 066 mu rwego rwo kumurindira umutekano. Uyu nawe kimwe na bagenzi be babiri baheruka yatangiye ubuhamya bw'Arusha muri Tanzania hifashishijwe ikoranabuhanga rya video conference. Amashusho ye yarahishe ndetse n'ijwi rye ryahinduwe. Kabu 066 afite byinshi ahuriyeho na Kabu 009 kuko bombi ari abagororwa bakatiwe imyaka 30 nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya jenoside. Aba bombi kandi batawe muri yombi mu 1997 nyuma yo guhunguka bavuye mu cyari Zaire, ndetse ibihano barimo gukora babikatiwe n'inkiko gacaca zo ku Gisenyi mu rwego rw'ubujurire. Mu ncamake yasomwe n'umushinjacyaha, Kabu 066 yiyemerera ko yabanje kuba mu mutwe w'interahamwe w'ishyaka MRND ryari ku butegetsi, nyuma mu 1993 aza kujya mu impuzamugambi w'ishyaka Sederi. Imitwe yombi yari igizwe n'urubyiruko rw'intagondwa rwagize uruhare muri jenoside mu 1994. Akavuga ko abari bagize iyo mitwe yombi bagenderaga hamwe kandi bagakorana mu kwica umwanzi bahuriyeho ari we Mututsi. Uyu mutangabuhamya kandi avuga ko yumvaga cyane radio RTRM kuva mu 1993. Mu buhamya bwe akavuga ko iyo radio yateshaga agaciro abatutsi ikanakangurira interahamwe n'impuzamugambi kubica. Akemeza ko ibiganiro by'iyo radio byagize uruhare mu myitwarire mu gihe cya jenoside no kuba yaritabiriye ibikorwa byo guhiga no kwica abatutsi. Ku bijyanye na radio Muhabura ivugwa mu buhamya bwe bwanditse, umutangabuhamya yabajijwe niba yarayumvaga, asubiza ko yo yari radio y'umwanzi FPR atashoboraga kuyumva, yewe n'abajyaga kuyumva byajyaga kubagiraho ingaruka. Kabu 066 avuga ko jenoside igitangira yafashije mu gikorwa cyo gupakurura intwaro gakondo kandi yabwiwe ko izo ntwaro zatanzwe na Kabuga. Akemeza ko izo ntwaro zahawe interahamwe zazikoresheje mu kwica abatutsi hirya no hino mu cyari perefegitura ya Gisenyi. Uyu mutangabuhamya w'ubushinjacyaha kandi avuga ko yanafashije mu gupakurura intwaro mu kigo cya gisirikare cya Gisenyi zari zivanywe i Goma. Aho nawe interahamwe bari kumwe mu kigo cya gisirikare zikamubwira ko izo ntwaro zavanwe i Goma na Kabuga. Izo ngo zarimo grenade, imbunda za Kalashnikov n'amasasu yazo. Mu buhamya bwe uyu mutangabuhamya yemeza ko yagize uruhare mu kwica abatutsi barimo abakuze, abana n'ababikira bavanwaga mu macumbi yabo bakicirwa hiswe kuri Commune Rouge hafi y'irimbi rya Gisenyi. Kabu 066 yabwiye urukiko ko Feliciane Kabuga yatanze imodoka ebyiri zifashishwaga mu gutunda bajyanwaga aho kuri Commune Rouge kuhicirwa, ubundi zigatwara imirambo y'ababaga bamaze kwicwa. Umunyamategeko Françoise Mate yabajije icyamubwiye ko izo modoka zatanzwe na Kabuga, asubiza ko yari umuntu wa hafi wa Bernard Munyagishari wari umukuru w'interahamwe muri perefegitura ya Gisenyi, akaba ari we wamubwiye watanze izo modoka. Mu guhatwa ibibazo, umutangabuhamya Kabu 066 yanyuzagamo agaterana amagambo n'umunyamategeko Françoise Mate wunganira Kabuga, amubwira ko atakabaye amubaza ibibazo afitiye ibisubizo mu nyandiko z'ubuhamya yatanze mbere.
umunyemari Kabuga uyu munsi nabwo yagaragaraga mu rukiko akurikiye urubanza mu kagare k'abafite ubumuga. Iburanisha rya none ryasojwe ibibazo by'ubwunganizi bwa Kabuga kuri kabu 066 bitarangiye. Umucamanza Ian Bonomi yanzura ko bisubukurwa kuri uyu wa gatatu, ndetse abuza umutangabuhamya kugira uwo aganira nawe ku buhamya azatanga muri uru rubanza. Nkibutsa ko umunyemari Kabuga Feliciani akurikiranweho ibyaha bya jenoside, guhamagarira abandi gukora jenoside, ubwumvikane bugamije gukora jenoside, gukora itoteza ku mpamvu za politiki, ubwicanyi no kurimbura nk'ibyaha byibasiye inyoko muntu. Ni ibyaha ariko waburana ahakana akavuga ko ari ibinyoma, watigeze yanga abatutsi ahubwo yanakoranaga nabo mu bucuruzi bwe. Tukivuga ku butabera, urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho CPI rurifuza guhana ibyaha bikorerwa abana batarageza ku myaka 18. Kuri wa kabiri urwo rukiko rwakoresheje umwiherero uhuza amashyirahamwe yigenga aturuka mu bihugu bitandukanye, cyane cyane ibiri mu ntambara. Lahe Pierre Claver niyo nkuru. Sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI yifuza guhana no guhaca ibyaha bikorerwa abana bihanwa n'iyo sentare iri Lahe mu Buholande. Mu nama y'umwiherero n'amashami mpuzamakungu akorera mu bihugu bikunze kubamwo ibyaha bibangamiye abana, umushikirizamanza mukuru wayo yatangaje ko iyo sentare yafashe ingamba zikomeye zo guhasha ivyo vyaha. Karim Khan yavuze ko ibyaha bikunze kubangamira abana batarashikana imyaka 18 ari ubwicanyi, kunyuruza abana, kubaboreza igufa, gukoresha abana mu ntambara haba mu gisirikare canke mu migwi igwana, gufata abana b'abakobwa ku nguvu n'ibindi. Muri Afrika yavuze ko ivyo vyaha vyibonekeje mu bihugu nka Republika ya Demokarasi ya Kongo, muri Mali, muri Sudan, muri Central Africa, mu Rwanda mu gihe cy'ubunyabwoko yakorewe abatutsi muri 1994 n'ahandi. Avuga ko hari n'ahandi ivyo vyaha bikorwa ariko ntibimenyekane. Ahamagarira amashami yigenga yaba ayakorana na CPI canke ayandi yigenga mu bihugu bitandukanye gukora amatohoza menshi kuri bene ivyo vyaha bibangamira agateka k'abana, maze abavyagirizwa bakazoshengezwa imbere y'ubutungane. Ishirahamwe ryitaho ineza y'abana muri Congo, Terre des Enfants, gitavye uwo mwiherero ribona ko uwo mwiherero uje hageze kubera intambara iriko irabera mu buseruko bw'ico gihugu. David Arechama Odabanga atwara iryo shirahamwe kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika. Ils sont affectés, si vous voyez tout l'est de RDC. C'est vraiment un climat d'insécurité. Ati twebwe iwacu na kamaramaza raringe n'abana babangamiwe n'intambara iri mu buseruko bwa Kongo. Umutekano muke n'intambara bituma abana bama mu ruhagarara, bakubagurwa, ubwicanyi buhitana abana benshi n'abagore, kubafata ku nguvu n'ibindi birimwo nko guteshwa izabo umwanya wose. Ariko ubutungane bwo mu gihugu ntaco bukora, womenga n'ubutegetsi ntibushaka kugwanya ivyo vyaha. Abenshi mbere bajanywe mu ntambara haba mu gisirikare ndetse no mu migwi igwana, kandi womenga n'ibisanzwe. Nico gituma dusaba aya masentare mpuzamakungu kudufasha kuko twebwe twenyene ntaco twoshikako. Continuer, mais évidemment avec l'appui des instances internationales qui sans eux nous aussi nous sommes limités. No mu Burundi ivyaha bibangamira abana birakogwa. Ishirahamwe ONRCT Weton Frere rigwanya urudandazwa rw'abantu rivuga ko uburenganzira bw'abana buhungabanywa cyane cyane n'abari bajejwe kubakingira. Umunyamategeko Prime Mbarubukeye atwara iryo shirahamwe kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika. Ntiyitavye iyo nama, twaganiriye mbere ku buhinga bw'ingurukana bumenyi avuye muri sentare i Bujumbura kuburanira umwana agateka kiwe kahungabanijwe. Abana batari bake mu Burundi barakunda guhura n'ibi byaha byitwa gufatwa ku nguvu, cyane cyane abana babigeme. Aha tuvuga kandi n'ibyaha byerekeye kunyagwa amatongo nk'abana b'imfuvyi. Abana batari bake mu Burundi barakoreshwa ibikorwa byo biruhisha, cyane cyane bakajanwa nko mu gihugu ca Tanzania ca muri Kongo gukoreshwa ibi bikorwa biruhisha nko kurima, gusarura nk'umwimbo wabonetse nk'ivyamwa canke ibindi, cyane gukoreshwa mu bikorwa byo kwimba nk'ubutare n'ibindi byerekeye urudandazwa rw'abana, bagakoreshwa ibyaha by'iterabwoba babanje kujanwa nko mu rudandazwa rw'abantu nk'ibyaha byo mu ntambara. Ariko mu Burundi turi mu mahoro, nta byaha byo mu ntambara bikorerwa abana. Mugabo hariho ibindi bihugu byo muri Afrika hafi usanga nk'abana bakoreshwa ibikorwa bakaja mu by'igisirikare kandi bakiri abana. Amashirahamwe mpuzamakungu yitaho ineza y'abana yitavye uwo mwiherero w'iminsi ibiri
harimo nka Human Rights Watch, Amnesty International, World Vision, Save the Children, ibisata bya ONU byita agateka k'abana n'ayandi mashami akorera hagati mu bihugu bitandukanye. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ndetse yemeye gufasha ishirahamwe ryigenga canke uwundi wese yokora amatohoza ku vyaha bikorerwa abana bishobora guhanwa n'amasentare akomeye nka sentare mpuzamakungu mpana vya CPI canke izindi zihuza imiryango y'ibihugu bitandukanye.